Shalom. Shalom. Munwengere. Shalom. Sidawona wanwengera. Hallelujah. Muntera ubwoba. Nabariya nta bwoba bafise, namwe ni muntera ubwoba. Shalom, shalom. Ubwa mbere numva no bashimira. Shimira umuntu wese ari hano. Bwira mugenzi wawe ngo turaza kuryoherwa. Turaza kunezerwa. Turaza kunezererwa ingabire. Turaza kubona abantu bafite amatara. Hariho bamwe bari babizi, hariho n'abandi batari babizi, ariko muri bari abantu harimo ubutunzi bukomeye. Sivyo ga yemwe. Nashatse rero kubabwira ngo umuntu wese yaje gushigikira aba bana yumve yisanze, yumve ari mu kibanza ciza. Turabahaye ikaze, turabanezererewe. Ntituri hano nk'abantu baje kubacira urubanza, ahubwo turi hano nk'abantu baje kubafasha. Sivyo? Kugira ngo ejo hirya ejo muze mubemwo abantu badasanzwe. Imana ishimwe. Hama hari ikintu nagomvye kubabwira ku bintu dufise hano, c'est juste kubibutsa. Turafise ibintu amakritère cyane cyane mwebwe munyumvirize nibijya nyene muzi, ariko c'est juste kubibutsa no kugira ngo umuntu wese ari hano niwabona tuko turamubwira vyiza canke bibi wumve ko hatwaye twabivuze. Sivyo? Turafise amakritère ngaha tuza guhagararako. Turafise respect de la tonalité, turafise performance vocale, qualité de voix, gestion sur scène, n'ingene bambaye je mbona baberewe. Sivyo gaye murashobora kubakomera amashi. Murenze ngaho mubakomera amashi cyane. Baraberewe cyane, ico ni kimwe. Amanota yo je nibaza ko muyafise. Kuri ico ibindi navyo turaza kwibonera ngaho kuri terrain. Hama hariho na timing, hariho na public. Mvuze public, turemerewe kunezerwa ariko mu rutonde. Sivyo? Turemerewe kunezerwa, turemerewe guhimbagwa uko umuntu wese avyumva. Nihahagarara umuntu ngakaririmba neza ukumva uraryohewe, uremerewe gukoma amashi. Sivyo? Turemerewe gukoma amashi, turemerewe kuvuza karuru, ariko kandi mu rutonde. Sivyo? Rero ivyo ni bimwe tuza guhagararako. Nizera ko mubizi. Nta bwoba. Muratekanye? Muratekanye? Wow, abantu n'abantu beza cyane. Muri mwebwe nivyakunda mwese mupasi. Nivyakunda mwese niwo munezero wanje. Mwese gira mugenza ngo nawe ubemwo muri mwebwe nyene. Ndakwifurije nawe ko wobamwo. Wow. Hama turi kumwe n'aba juriste ngaha. Ndashobora kubaha akanya nabo bakivuga. N'abantu badasanzwe, abantu bafise ubumenyi, abantu twubaha, abantu batwitanga imbere, bafise ico baza kubabwira kandi kiza kubagirira umumaro. Shaka kumuha akanya Obed. Yesu abahezagira cyane rwose. Murakoze cyane. Boje nyitwa Obed. Hama nta bindi nza kurenzako yavuze byose, ariko hari akantu avuze n'umva umenga ntuhagarara ko yavuze ngo turemerewe kuvuza induru, turemerewe kunezerwa, ariko tunezerwe mu buryo atari ubwa fanatisme, ariko tunezerwe mu buryo nyine uhuye n'ico umuntu azoreka aratanga. So Imana ibahezagire cyane. Hallelujah. Imana ishimwe. Hama nanje nta majambo menshi nza kuvuga. Nitwa Eli. Hama nagomba kubipfuriza mwese ngaha murashoboye. Ikintu cya mbere nagomba kubabwira kubona mwashitse muri demi finale ahubwo sinzi. Mwumve ko murashoboye. Hama
tuze kuryoherwa sivyo twe twaje gushigikira abandi turyoherwe dushigikire bene data haleluya numva atabi byinshi ndovuga Imana ibayezagere mashaka kuba amashi menshi duha akanya umu-MC wacu. Merci. Akoze twakomera amashi menshi cyane. Abari muri Agahogo Talent bose baca biyumva bace ngaye imbere bose tubakomera amashi kugira ngo barabe abagiye gukompeta cyangwa abagiye gukora iki gikorwa cy'iteka. Kaze Imana ibayizagire cyane tubikora mu bubanguzi. Impundu nyinshi kuyo mwami tuba reka tubatera intege tubakomera amashi menshi cyane yo kubatera intege. Aba niba Imana yashoboje muri 2023 itariki y'uno munsi kugira ngo baze berekane cyangwa bavuge icyo Imana yabashizemo. Bimwe bavuga ari nagomba ko muca mu biranga imbere murabona ko baberewe cyane tubakomera amashi menshi cyane. Basubira mu bibanza byabo Imana ibayezagire. Reka muramutse ishengero gusa gato mugire gukiyo muramutse. Wow, Imana ibayezagire cyane. Murakoze. Haleluya. Turatanguye rero umuntu wa mbere nawe si wundi yitwa Iteriteka Beni Christ. Mukomera amashi menshi aza Beni Christ. Amashi menshi kweza shisanga yo kumutera intege. Dose microphone. Iyo. Welcome. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nitwa Beni Christ Iteriteka. Nkabandi numero 18. Nkangomba kuririmba indirimbo yitwa Kuba Ndiho ya Parfait. Byari byitezwe guhaguruka hagati mu gacerere atanumwe yabonetse wo gucungura abantu. Uravuga ngo nabari jewe bikimaze jogo risi ibyari byitezwe kuba ndiho byose ni kubwawe. Kuba ndiho mwami ni kubwawe. Wamenya amaraso kubwanje watanze ubuzima kubwanje wapfuye kubwanje. Ibyari byitezwe guhaguruka hagati mu gacerere atanumwe yabonetse wo gucungura abantu. Uravuga
avuga ngo nabarijewe bikimazi jogojogo risi ibyari byitezwe kuba ndiho byose ni kubwawe kuba ndiho mwami ni kubwawe wamenya amaraso kubwanje watanze ubuzima kubwanje wapfuye kubwanje kuba ndiho byose ni kubwawe kuba ndiho mwami ni kubwawe wamena amaraso kubwanje watanze ubuzima kubwanje wapfuye kubwanje uwaduze ni wasumba bose uwaduze ni wari hejuru y'amajuru akwiye gukuzwa nagirwa muto niwe mwami inganzi niwe niye yose niwe mwami asizwe joro arabibereye niwe mwami akomerwa amasi arayakwiriye niwe mwami akwiye gukuzwa nagirwa muto niwe mwami Merci beaucoup. Wow, wow. Tubaze ngaho muri jiri. Commentaire. Microphone ivuga. Koresha iri wanje. Berry Chris Sabwe. bashobora kumukomera amashyi ku bwanjye numva no kwankuhaja sivyo no kwankuhaja nakunze muzenye Justus ijwi ryawe nayikunze ama ikindi gihe naho mu gufata mikrofone ufashe mikrofone gutya ndiko mvuga gutya undi akavuga gutya umva ko ari difference donc n'abandi bamenye ko ndiko mfata mikrofone wirinde gufata mikrofone gutya ko urashobora gutuma n'ijwi ryawe risohoka nabi urabona ko risohoka nabi ya hama nta byinshi navuga bisigaye navyo navuga ati je t'encourage ya ushishikare cyane rwose Merci. Sawa. Urakoze. Merci. Tumukomera amashyi menshi. Wow. Hallelujah. Amen. Twatangiye kuryoherwa ko biragenda neza arakoze cyane Chris. Twagiye numéro 2 nuzwe n'Imana Grâce numéro 117. Grâce. Sinuba amashyi abantu bari muri competition. Amashyi menshi kuri Grâce.
numéro 117, Agahogo Talent. Agahogo Talent. Welcome, Grace. Merci. Shalom, shalom. Ku mazina yitwa Nzwenimana Grace, n'abandi numero 117. Ngiye kuririmba indirimbo Walk in Love, mwarahezagiwe. dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort, oui la mort triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids, la blessure, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. turashobora gusubira gukomera amashyi Grace. Nagomba kugukeza. Merci beaucoup. Uririmba neza, ufite ijwi ryiza. Usibye gusa akantu nagomba kuvuga, wasubiye gufata mikrofone kwa kundi. Afite ijwi ntirisohoka neza iyo wafashe mikrofone uko. Sivyo? Okay. Ibindi ni bon. Turashobora kumukomera amashyi aririmba neza. Merci beaucoup. Christian Grace, merci beaucoup. Amen. Félicitations. Ama tugiye kuvuga gatatu conseil mayumvise microphone kwifata neza pana nk'ikijumbu mwifate nko bikwiriye. Ugira gatatu numero 28 ita Travis tumukomera amashi menshi yakoraza. Travis marigweza cyane. Shalom, shalom. Ku mazina baranyitwa Thibaut Travis, nkaba ndi nimero 28, nkaba naringira indirimbo yitwa Arankunda ya René Patrick. Kandanyitayeho umunsi kuwundi jewe ndamubona ntabwo ari byo novanye abandi umunsi kuwundi jewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi kuwundi jewe ndamubona ntabwo ari byo novanye abandi umunsi kuwundi jewe ndamubona anyitaho ibihe byose ahora hafi y'umutima wanje awuhumuriza awuzuza amahoro ntabasha gusobanura umunsi kuwundi jewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi kuwundi jewe ndamubona ntabwo ari byo novanye abandi umunsi kuwundi jewe ndamubona niwe nshuti yanje yande ndotereze nde iyo mutabaje ntareka ko nyumva abana nanje mu bihe byiza ndetse n'ibebe umunsi kuwundi jewe ndamubona niwe nshuti yanje yayindi ndutira izindi iyo mutabaje ntare
reka kunyumva abana nanje mu bihe byiza ndetse n'ibibi umunsi kundi jewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi jewe ndamubona ntabwo ari byo numva nk'abandi umunsi ku wundi jewe ndamubona. Wow, murashobora kumukomera amashyi menshi cyane. Thibaut, uririmba neza, uririmba neza, courage. Gusa watanguranye ubwoba bwinshi ariko sava bizogenda biraza, gusa courage kandi uririmba neza cyane. Yesu aguhezagire. Amen. Murashobora kumukomera menshi. Akoze cyane, ibintu ikoragira neza cyane. Gira mugenzi wangu mbega uvyumva gute? Wow. Reka tusimbire kwa Iramumpaye Gilda nimero 6. Tumukomera amashyi menshi cyane. Yeah. Koresha umwanya. Shalom, nitwa Iramumpaye Gilda, ndi nimero 6. Hanyuma ngiye kuririmba indirimbo yitwa Inzira zawe ya Keila. Merci. Ndi hano kubw'icyo wampamagariye neza ugutwi unganirire ngeze uko ushaka byose ndabisize inyuma kubw'ubukuru bwawe ku buzima bwanje ndaje ndi hano kubw'icyo wampamagariye neza ugutwi unganirire ngeze uko ushaka byose ndabisize inyuma kubw'ubukuru bwawe ku buzima bwanje mpa kugendera mu nzira zawe gusa mu nzira zawe gusa makarare ku masezerano yawe ku majambo twavuganye makugendera mu nzira zawe gusa mu nzira zawe gusa mangarari ku masezerano yawe ku majambo twavuganye ufata
mfashe ikiganza mwami intambwe zanjye uziyore kuko iyo nja mwami niwo uhazi namenye ko aho utarata buzima mwami ndaje wese nkoresha uko ugomba makugendera mu nzira zawe gusa mu nzira zawe gusa magarare ku masezerano yawe ku majambo twavuganye makugendera mu nzira zawe gusa mu nzira zawe gusa magarare ku masezerano yawe ku majambo twavuganye muri byose nkora ibyiyumviro byanje mwami njyewe wese nkomeza ubushake bwawe muri byose nkora ibyiyumviro byanje mwami njyewe wese nkomeza ubushake bwawe muri byose nkora ibyiyumviro byanje mwami njyewe wese nkomeza ubushake bwawe makugendera mu nzira zawe gusa mu nzira zawe gusa magarare ku masezerano yawe ku majambo twavuganye makugendera mu nzira zawe gusa mu nzira zawe gusa magare ku masezerano yawe ku majambo twavuganye urakoze cyane nakoze nakunze tekinike yawe gusa icyo nshaka kuguhanura tesitire yawe bon ziri grave cyane numva umengo ashaka kuduga ariko nturi kuragerayo sinzi igituma petete nyane ko washimye ko indirimbo witwara hama ikindi naco nohanura n'abandi cascade nyinshi mu ndirimbo zirashobora kukononera umwanya n'umwanya wari wose ni byiza uririmbira switch umuntu akumva bien sûr justesse y'ijwi ryawe umuntu akumva souffle yawe ahantu igarukira sivyo kuko hari igihe cascade zibaye nyinshi nyine umuntu ashaka gutora directement muri côté y'amasouffle donc justesse côté ya justesse y'ijwi ryawe so ariko ufise ijwi ryiza sivyo ufise ijwi ryiza courage voix grave yawe numvise uramanuka usubira kandi ukaguruka ya technique vocale yawe numva ko mais je t'encourage Sylvia je t'encourage uraheza kiwe merci beaucoup mashimeshi okay twagiye kuri nimero 14 yitwa Irakoze Rahisa tumukobera mashimeshi cyane
Shalom, shalom. Ku mazina yanjye ni Irakoze Raissa, nkaba ndi nimero 14, nkaba ngiye kuririmba indirimbo yitwa Mu nzira zawe ya Keila. Merci. Ngunganirire
zawe gusa makarare mu masezerano yawe mu majambo twavuganye. Merci beaucoup. abo muri jiri microphone. Raisa, cyambere nagomba kugushimira, urafise estime de soi muri wewe, urafise estime de soi. Hama ikindi indirimbo wa mbingo iri hejuru gatoyi, mbingo wayishize kuri note iri hejuru gatoyi ya mugabo wagwanye ntiwavuye muri note. Hama ikindi turagerageza juste ukominikane n'abamuzisien kuko hari igihe wamengo urashaka kuririmba ivyuma vyagabanutse mugabo ntiwasinye abamuzisien. Hama ikindi novuga nuko uri umuririmbyi mwiza cyane, uri umuririmbyi mwiza ya courage. arakoze cyane muri jiri ibintu biko biragenda neza cyane. Twagira dukurikire n'ugukurikira nawe ni nimero 58 niyo nguru Christian tumukomera amashi menshi tumwakira. Christian Yomuru, God bless you so much. Welcome brother. Wow, karibu cyane. Amen. Shalom shalom. Ku mazina yanjye nitwa Niyonkuru Christian, nkaba ndi nimero 58, nkaba ngiye kuririmba indirimbo Falling in Love. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever do. Falling in love with Jesus, okay. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever do. Oh, in His arms I feel protected. Yes, in His arms I'm never disconnected. No, 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 no. In His arms I feel protected. There's no place I'd rather be. Oh,
In His arms, I feel protected. Oh Lord, in His arms, yeah, I feel disconnected. No, 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 no. In His arms, I feel that I feel protected. There's no pressure. I'd rather be, yeah. Jesus, you love me, you love me. No, Jesus was the best thing I ever did. Oh, love, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I ever do. Oh, love. In His arms, I feel protected. Oh Lord, in His arms, I feel disconnected. No, no, no. In His arms, I feel protected. There's no pressure, rather be, yeah. I fall in love with Jesus, yeah. Falling in love with Jesus, I'm falling in love with Jesus. There's no pressure, rather be, yeah. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus. There's no pressure, rather be, yeah. Merci beaucoup. Wow. Christian, ni sawa? Sawa. Uririmba neza. Merci. Mashaka kumukomera amashyi menshi Christian. Christian, nakunze ukuntu uririmba neza cyane ubyumve. Hama Christian, kare wari watanguye kugira ibyo twababujije, si byiza gufatira mikrofone ngaha. Uri kurazibira aha. Sivyo? Wabikosoye ariko ni sawa. Hama ikindi Christian, uririmbye tugerageza kwegeza inyuma gatoya, habeho distance y'umunwa wawe na mikrofone. Sivyo? Wabibonye iguma hako ishika ku muntu. Birafasha, sivyo? Yegeza inyuma gatoya hama ntigume ngaha gusa. Binabaye ngombwa uyegeza inyuma, binabaye ngombwa uyegeza imbere, ariko kuburyo idatusha ku muntu. Sivyo? Biratuma ijwi ryawe riguma umenga ni ryari ndi nyene. Hama feelings ni nziza cyane gusa ifo guhindura. Sivyo? Guhindura kugira ntitugume twumva vya bindi nyene. Sivyo? Ubundi uririmba neza cyane. Mumukomera amashyi menshi cyane.
Wow, félicitations. Merci. Merci. Amashi menshi cyane ku mana yacu yabikoze. Biramgenza ngo agahogo talent. Tugira twihuta cyane kubera umwanya wadusize, tuhamagare numero 26 nyishu y'Imana Olivier. You welcome my brother. Yesu ashimwe kandi ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Olivier nyishu y'Imana, ndi numero 26, ngira indirimbo ivuga ngo inzira zawe ya Keila. Inzira zawe ndaje ndi hano kubw'icyo wampamagariye, neza ugutwi ngo unganirire, ngenze uko ushaka, byose ndabisize inyuma, si uk'ubugombe bwawe bw'ubuzima bwanje. Ndaje ndi hano kubw'icyo wampamagariye, neza ugutwi ngo unganirire, ngenze uko ushaka, byose ndabisize inyuma, si uk'ubugombe bwawe bw'ubuzima bwanje. Nakugendera mu nzira zawe gusa, mu nzira zawe gusa, magarare ku masezerano yawe, ku majambo twavuganye. Nakugendera mu nzira zawe gusa, mu nzira zawe gusa, magarare ku masezerano yawe, ku majambo twavuganye. Fata ikiganza mwami, intambwe zanjye uziyobore, kuko iyo nja hose niwe. Namenye ko aho utarata ubuzima, none ndaje wese nkoresha uko ushaka. Fata ikiganza mwami, intambwe zanjye uziyobore, kuko iyo nja hose niwe buhazi. Namenye ko aho utarata ubuzima mana, none ndaje wese nkore. Nakugendera mu nzira zawe gusa, mu nzira zawe gusa, magarare ku masezerano yawe, ku majambo twavuganye. Muri byose nyobora
mu vyiyumviro vyanje mwami jewe wese nkomeza mu bushake bwawe muri vyose nyobora mu vyiyumviro vyanje mwami jewe wese nkomeza mu bushake bwawe muri byose nyobora mu vyiyumviro vyanje mwami jewe wese nkomeza mu bushake makukera muzira zawe gusa muzira zawe gusa magarare ku masezerano yawe ku majambo twavuganye kugendera muzira zawe gusa mana yanje muzira zawe gusa magarare ku masezerano yawe mana ku majambo twavuganye. Thank you. Welcome. Yes. Ni Olivier. Présent. Nashobora kumukomera amashyi Olivier. Nakunze Oli. Oui. Nakunze justesse de voix yawe. Hama technique vocale yawe. Hama tesiture yawe. Ngeno gerageza kuvanga nyine uduga umanuka. Hama nakunze communication yawe. Bo ndabona ko wagira ushavure kora ko ego kawo kariko karuka birahera ntaco birahera ibyo birabaho kandi birashika n'ibisanzwe sivyo byo birashika hama bon je ne vais pas encourager ntibigarukire ngaho sivyo ntibigarukire ngaho kuko ubuzima umwana w'umuntu ashaka kumenya byinshi gusumba so urushirize kurondera byinshi gusumba sivyo birenze ivyo onye sivyo ego bisigaye navyo. Merci. Arakoze tumukomera amashyi menshi Olivier barimuzagire twese tuzamura ibiganza tuvuge ngo agahogo talent haleluya umenga turi hasi cyane haleluya neza cyane twagira twakira umuntu akurikira nawe si wundi ni umukozi w'Imana yitwa numero 19 mvugishwa n'Imana Fortune amashyi menshi ku mukobwa wacu bari muzagire cyane. Welcome my sister, God bless you so much. Yes. Shalom, nitwa Mugisha Fortune ndi numero 19 ngira ndirimba indirimbo yitwa Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Oh, my day, I've been held in your hands from the moment I wake up until I lay my head. I will.
thank you, thank you, Amashi thank you, menshi. thank you. Merci, merci Fortuné. Merci, merci. Merci. umenga nawe mfise icyo ndamuvuga ko Merci beaucoup. Fortune garuka bon uzi ikintu nkundiye Fortune ndamukundiye bon muri emotion ijwi ryiwe aragukwega urumva ko agukweza sivyo cyo nicyo kintu numvise muri we hama ikindi kintu nibaza umuntu amufasha abona indirimbo mu ntango ari ukuntu nyine byamugoye hasi nibaza ko hariya hasi nyine ukwiye kuhakorera niho numva no kwankuhasha gukorera sivyo uhakorere cyane rwose ariko ndakubwije ukuri urafise iyo charisme yo gukwega umuntu mu buryo buri emotionnel kandi atavuze byinshi atanze gukoresha ibintu sivyo so Imana igwezagire cyane Merci. Arakoze cyane. Fortune 49 Imana igwezagire cyane. Ndabwira ko turi Agahogo Talent turaza kumva byinshi kandi ndabwire ko turi kumwe n'umushisa dasanzwe ari mu makene wacu Maya arashaka kuzamura ibiganza kandi tumukomera amashi menshi kandi Imana igwezagire cyane turakubasha cyane mama nagira mpamagare ukurikira nihuta cyane nawe sundi ni numero 125 itwa Akirishimwe Joel tumukomera amashi menshi cyane wabereza kaze kuri stage my brother God bless you so much turakukunda cyane. Shalom Shalom kan nitwa Akirishimwe Alain Joel nkaba ndi numero 125
raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Yeah. Allez Joël, ashaka ko amashyi Joël. Uzi ikintu nkunze kuri Joël. Joël arafise confidence, self confidence vraiment. Mu kintu ariko arakora. Donc arakemanga, nta bwoba, nta urumva nta urabibona. Donc aragitanga Joël, ni byiza. Saba n'ubusa bishobora, sivyo? Saba n'ubusa bishobora. Bakamuvuga ngo no kwiyemera. Abarundi turagoye ariko Joël ariyemera vraiment, urabona ko nyine tuciwe vraiment. Jo présent. Wow, merci. Iyo caractère uyibandanya ko simvuze kwiyemera like kwibona ariko kumva ko nyine ikintu kiri muri wewe uteza kugitanga uko nyine kiri, hama kandi agashaka kabijya gushitsa no ku mutsi wa nyuma. Donc merci. Hama ikintu numva no gukonsera cyangwa se no guhanura umutipe namuvise nk'umuntu nk'umurakamene man, ugende ukorere ku kintu cya justesse de voix, ukontorora ijwi ryawe bivanye na style nyine kuraririmba sinzi, ariko kumenya style kuraririmba naho gacu umenya n'ingene ukontorora ijwi ryawe, sivyo? Navyo uzobikorere ko kugira ngo izabifashe. Ariko mukuri uriyemera, nabikunze urumva. Hama ikindi kintu nakunze kuri wewe nukungene Joël, donc arajua neza scene, ariko kuri scene ntasinziriza, urumva arakwereka ko abirimwo, atari kure. Yeah, so yeah. Merci. Courage. Ikindi navuga kuri Joël, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze vraiment use estime de soi iteye ubwoba. Merci. En fait ntiwatinya amaso y'abantu. Hama gusa ikintu no guhanura, hari ukungene waryohewe cyane, waryohewe rwose, urava muri note ugaruka. Ikindi gihe rero ntuzoryoherwe cyane ngo wibagire muziki. Ya n'ahandi vraiment use estime de soi iteye ubwoba. Tumukomere amashyi Joël. Merci Joël. Merci Joël. Merci kuri Joël, amashyi menshi kuri Joël. Mari mwezagire amaze kumva impanuro y'ejo bamubwiye n'ibindi. Turabandanya, ndabona abantu imitima itangiye kuvuga ati ni jewe nshikiriwe, ariko rero kandi ni wowe ushikiriwe nyene, ni wewe nyene ushikiriwe. Ugira uze ngaha kutubwira icyo Imana yakubwiye, kubera ko amasaha yacu ariko aragenda. Premier partie tugomba tuheze, tugomba duhamagare umuntu yitwa ni nimero combien, nimero 11 yitwa Keza Kimana Karine. Tumukomera amashyi menshi cyane. Welcome my sister, God bless you so much. Yeah, tumogera intege cyane Keza Kimana, you're welcome. Amen. Yesu ashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Nitwa Keza Kimana Karine, du numéro 11. Ngomba ndirimba indirimbo yitwa Walk in Love.
ton amour. Yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, walking Lord, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même tout le mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking Lord, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Oh, wow. Wow. Karine, félicitations. Uririmba neza. Urashobora kumukomera amashyi Karine. Karine, d'abord ikintu cya mbere numva ni ukubwira uririmba neza, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri uriyemera, kandi iyo ni karite. Ni byiza kwiyemera, sibyo? Hama ikindi nacyo nakunze, uraririmba ntuva muri note, ni byiza cyane. Courage. Hama ikindi nacyo ni byiza kumenya ingene ukominikana bariya bantu, sibyo? Uragerageza kuba bakugabaniriza, ariko ni byiza uzogenda, birafasha kugumana uburyohe ibyo uri kurakora. Hama ikindi, umuririmbyi wa mbere ukunda ni nde Karine? Mu Barundi, mu bantu bose? Parfait. Wow. Ufise ijwi riri aigu, sibyo? Rero kugira ngo ritagira cyane, ugende kandi ugerageze uze urigira no ku bantu bafise amajwi dufate ari voix basse, sibyo? Kugira ngo nabyo bimenye, sibyo? Bizogufasha mu kumenya kuririmba kwawe, kuko ijwi ryawe rirapika, sibyo? Uririmbye indirimbo rero isanzwe ubwayo ipika, uhava usanga habaye ikibazo. Ugerageze urondere n'abandi bantu bagufasha kugira ijwi ryawe rigume ritababaza, sibyo? Ariko ubundi uririmba neza, ufise confidence nziza, uri gitangaza cy'umukobwa, uraryoshe ushobora kwibaza. Merci beaucoup. Courage kandi. Thank you. Ako cyane tumukomera amashi cyane umuririmbyi nimero 8 Mpawenimana Elvis. Amashi menshi cyane, imari mweza gire cyane. Tumutere nege tumukomera amashi menshi cyane. Shalom. Ku mazina ni Elvis Mpawenimana nomero 8. Ngiye kuririmba indirimbo Goodness of God.
so good. And every day that I am able, I will sing of the goodness of God. Murakoze cyane. Elvis merci sana, amashyi menshi cyane kuri Elvis. Ndakunze ingene organiza publique, ni byiza, hama kandi icyo nashaka ndakwankuhaje ko ni byiza kumenya indirimbo amajambo yayo, sivyo, n'ikindi gihe kugira ngo bize bikorere kumenya ingene ushobora gutanga message, sivyo. Hama ikindi nshaka ko no kwankuhaje ko najana nabwire ngo hari uwo nabwiye ati kubera ko dushishikara dukora, urumva birasaba ko mu ijwi dushishikara nayo gukora kugira ngo bigende neza, sivyo. So numva ari byo ndakubwira, Imana igwezagire cyane. Thank you. Murakoze cyane. Akaze. Mamagare